cyane. Haleluya. Mumundi turamukanye twese abari kure hariya n'abari hariya. Amashimwe cyane. Imana irakoze iduhaye umwanya mwiza. Mvuge kandi ko ari ibihe byiza kuba muri kino kibanza kugira ngo twongere tuhumvire ijambo ryayo n'ubuntu itugiriye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Indwi ibirangiye kandi umuntu wese aba afise ingene yahuye n'ibi, akabona ibi, akaba muri ibi, ivyiza, ibibi, ivyamunejereje, ivyamubabaje, yamara mu gitangaza Imana ikora no muri gwa rukundo Imana ikunda umuntu n'ubuntu igirira umuntu ku murango no mwijoro. Hari igihe wisanze ushobora kuba mu rusengero ku munsi nk'uyu uzagusanga navyo ari bitangaza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uno musi rero Imana ingiriye ubuntu inteye iteka ryo guhagarara imbere yanyu kandi kugira ngo twongere kandi tuvugane ijambo ryayo. Ijambo ryayo uyu munsi ngomba ko tuvugana. Imana imaze iminsi inyigisha ko ni ijambo rifise urufatiro rworoshe cyane ariko kandi umuntu n'isi rikeneye. Ni ijambo rivuga ngo gira amahoro, Yesu ni muzima. Haleluya. Haleluya. Hindukira wewe umuntu mwicaranye ati gira amahoro, Yesu ni muzima. Amen. Amen. Haleluya. Bugi iryo jambo rirashobora kuba rifise ingene rimuruhuye. Amen. Amahoro ni ikintu gikomeye cyane. Amahoro ni ikintu kirondegwa n'isi. Amahoro ni ikintu kirondegwa n'ibihugu bitandukanye. Amahoro umwana w'umuntu arayakeneye. Si umuntu gusa, n'ibidukikuje birakeneye amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Abo mu runganwe ruheze barazi iyo hadutse akavuyo aho tubaye muri vya bihe by'intambara biheze, n'imbwa yaramenya ko hari kibaye ntiyasubira gukuga. N'impene n'intama byaramenya ko hari ibintu bihungabanye, umuntu abuza amahoro, navyo nyene wasanga bidashobora kuronka amahoro mu gihe umuntu atayafise. Uko niko bimeze. Amahoro rero ni ikintu gikomeye. Umwana w'umuntu arayakeneye ariko kandi n'ibidukikuje birayakeneye. Ni kuvuga ko amahoro abubakanye barayakeneye, mu muryango amahoro arakenewe, kandi no mu ishengero amahoro arakenewe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari amashengero menshi amahoro yahungabanye, ugasanga amahoro ashaka kuhungabanywa n'ibintu kanaka, intambara zikaba, intambara mu ishengero. Ivyo vyarabaye vyamabiba. Ni kuvuga ko amahoro ntakenewe hariya gusa ariko no mu ngoro y'Imana no mu ishengero no mu bakozi bayo harakenewe amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Amahoro rero ni ikintu kidasanzwe. Amahoro umwana w'umuntu akeneye ubwa mbere n'amahoro yo mu mutima. N'amahoro yo mu mutima. Isi amahoro yifuza, amahoro ishaka. Murazi ko hari amashirahamwe menshi kandi atandukanye
ahari kugira ngo agarukane amahoro aho amahoro abuze. Hari amashyirahamwe atandukanye ahari kugira ngo agwanire amahoro. Ibihugu ntako bidakora kugira ngo bibeho bifise amahoro. Biragira igisirikare, biragira igipolisi, biragira inzego zitandukanye kugira ngo bigume mu mahoro, bibumbatiye amahoro, bifise amahoro. Harabagura ibigwanisho bikomeye kugira ngo bame bicungereye ntihagire uhuza guhungabanya amahoro bafise. Nubwo amahoro ni ikintu gikomeye kandi ikintu kizimvye, ariko ikintu kibabaje kandi kibabaje cyane, mu isi nta mahoro ashoboka. Mu isi turimwo nta mahoro ashoboka, kubera ko abami batwara isi, abami bayiganzisha amanyama. Umuntu wese agomba kuba hejuru, agomba kuba udasanzwe, agomba kuba ukomeye. Kandi ivyo bituma ibihugu bitandukanye bidashobora kugirana amahoro n'abantu b'abarongozi cyangwa b'abami bameze gutyo. Isi yabandanije kugira abami bayiganza, ibihugu biyiganza, bitwara. Vyarabayeho bifise ubushobozi bwo gutwara no kurongora isi. Ivyo bikagerageza kuzana amahoro, ariko navyo nyene hari igihe vyatakuwa amazi, ugasanga abandi baraje barabirukanye, barabakuyeho cyangwa barabatwaye ubwo bubasha, amahoro nabo nyene barayabuze. Egiputa yarigeze kuba igihugu kidasanzwe gitwara isi. Isirayeli igihe cy'umwami Dawidi n'igihe cy'umwami Salomo, ibihugu vyose byarabaye munsi y'uburongozi bwacu. Babuloni yarakurikiye, Abamedi n'Abaperesi barakurikira, aribo bitwa Irane y'uyu munsi. Harakurikiye Abagiriki, harakurikiye Abaroma, ari nabo Yesu yaje asanga batwara. Abo bantu bose wasanga bagomba icyo bita amahoro, bagashaka gutwara isi y'amahoro, ariko bidashoboka. Kubera iki mu isi bidashoboka ko amahoro bayaronka? Nuko hari icyaha. Imana itubabere cyane. Amen. Icyaha nicyo cyakuyeho amahoro y'umwana w'umuntu. Icyaha cyarakuyeho amahoro y'umwana w'umuntu. Amahoro y'umwana w'umuntu arahava, arakugwaho kubera icyaha. Imana irema Adamu na Eva, yabaremye mu buryo butangaje, budasanzwe, kandi ubuzima bari babayeho bwari ubuzima bw'amahoro, kuko nta cyaha cyari bwaze cyangwa cyari bwaboneke mu isi. Yamara bamaze gukora icyaha, kuva icyo gihe intambara n'imivurungano byaciye biba mu isi. N'uyu munsi nta muntu ashobora kubihagarika, naho yoba akomeye ameze gute. Ntawe ushobora guhagarika imivurungano n'intambara biri mu isi. Ntawe ushobora kubihagarika. Nahoza umuntu ameze gute kugira ngo ahagarike imivurungano n'intambara ziri mu isi ngo amahoro aboneke? Ntibikunda, ntibishoboka. Ntibikunda, ntibishoboka. Nicyo gituma amahoro ya mbere umuntu akeneye ari amahoro yo mu mutima. Amahoro umuntu agiriranira n'Imana yamuremye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Amahoro umuntu agiriranira n'Imana yamuremye. Kubera ko umuntu akeneye amahoro yo mu mutima ubwa mbere,
nuko umuntu ari umunyavyaha. Umuntu amaze gucumura, ubucuti, ubumwe, imigenderanire umuntu afitaniye n'Imana yari ihagaze, yari ikuweho. Yamara turabona hari uwundi yitwa Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, yagarukanye amahoro yacu n'Imana. Mu nkundiye tumukomera amashyi menshi cyane. Icete Paulo yandikiye Abaroma 5 umurongo wa mbere. Icete Paulo yandikiye Abaroma 5 umurongo wa mbere, amajambo adasanzwe avuga ngo, none rero ko twatsindanishirijwe n'ukwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Vuga amen. Haleluya. Igikorwa Yesu yakoze cyo gucungura umwana w'umuntu ku musaraba, agapfa, ku munsi wa gatatu akazuka, cyahaye uwizera wese ya mahoro, kuko yatsindanishirijwe. Iri jambo rivuga gutsindanishirizwa ni jambo rikomeye cyane, ni jambo ridasanzwe. Nigihe umuntu yemegwa ko atakintu na kimwe kimwagira, ko yera, ko atagira gasembwa. Ivyo navyo nta muntu ashobora kwemegwa ko yera, ko atagira gasembwa, ko agororotse, kuko ari umukozi mwiza, kuko ari umuntu mwiza. Oya, ariko twabigizwe rimwe gusa igihe twizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Niho twemewe n'Imana, tugashobora guhagarara imbere y'Imana, maze tukagiranira amahoro nayo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uyu munsi wowe nanje dufitaniye amahoro n'Imana, kuko twatsindanishirijwe, twahariwe ivyaha, twaremewe ubumwe n'imigenderanire vyari vyaratakaye muri Edeni. Igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba cyarabigarukanye. Ubu wowe nanje imbere y'Imana turafitaniye amahoro. Haleluya. Haleluya. Aya mahoro n'amahoro akomeye, n'amahoro adasanzwe, n'amahoro y'Imana aba muri twebwe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 20, 26, 27. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 20, 26, 27 avuga ngo, maze iminsi 8 ishize, abigishwa bari mu nzu ukundi gushasha, na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati ati, amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoke rwawe, urabe ibiganza vyanje, zana n'urushi urushire mu rubavu rwanje. Ntacuba uwutizera, ariko ba uwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Amahoro umuntu arashobora kuyakwa no kuyabuzwa n'ibihe arimwo biteye ubwoba, ariko yiyumvira ati, mbega ejo bizogenda gute, zobaho gute, zorihinzu gute, zokorera Imana gute, ejo ubuzima bwanje buzoba bumeze gute, nduwande. Ibihe umuntu arimwo, ibihe umuntu agezemwo, birashaka gutuma ahagarika umutima, agategwa n'ubwoba kugezaho atamenya ko Yesu ari muzima. Aba barabigishwa 11. Usomye kuva ku murongo wa 19, Yesu yiyeretse abigishwa 10, yamara Toma niyarimwo. Aha ni nyuma y'igikorwa ciwe gikomeye cyo kupfa no kuzuka no kuducungura cyari kimaze kuba. Yiyeretse abigishwa biwe 10, ahagara hagati muri bo, kandi nabo nyene inzugi zari zugaye, bari bafise ubwoba. Murazi bari ahantu hugaye, binyegeje abayuda, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, n'abantu bo muri ako karere. Kuko uyu Yesu bari bagiye kubona
apfuye, amanuwe ku musaraba, agiye guhambwa, n'uwamuhamvye n'abamuhamvye barababonye. Kandi iki kintu ndaciyumviriye mpora mbabara cyane. Mu ntumwa za Yesu nta numwe yagiye guhamba Yesu. Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire. Nta numwe. Muca mwibaza wa wundi yakoze ibitangaza, bamenye, bagendanye, babanye, basangiye, yazuye Lazaro, yagaburiye abantu imikate, yazibije ingunza n'umuyaga mu kiyaga, babonye agiye guhambwa. Bari ahantu badashobora kugumana amahoro mu by'ukuri. Bari ahantu bari mu bihe biteye ubwoba, biyumvira ingene nabo nyene bagiye gutangura kurondegwa, imiryango yabo irondegwe. Ati namwe bwenyene mwari mwakurikiye umugarariki, mwari mwakurikiye ujya munyamanyanga, yagomba kwigira umwami. Bibagira ijambo yababwiye ko azopfa ku munsi ugira gatatu akazuka, kandi azohurira na Galilaya. Baravyibagira. Nta mahoro rero bari bafise. Amahoro rero umuntu asha kuyakwa nibihe arimwo by'ubuzima, akumva nta mahoro mu by'ukuri. Ariko ngo ndakubwire, gira amahoro, Yesu ni muzima. Haleluya, haleluya. Gira amahoro, Yesu ni muzima. Ivyo bimenye. Yesu abwira Toma ati zana urutoki rwawe, zana ibiganza vyawe, raba. Amwereka mu rubavu, aramubwira ati jewe ndi muzima. Haleluya. Nimuba amahoro, nimugira amahoro, jewe ndi muzima. Haleluya. Aya mahoro avugwa, Yesu niwe ayatanga, Yesu niwe ayazana, Yesu niwe nyeneyo, kandi ahabwa akaronka abantu bamwizeye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:27, ayo majambo avuga ngo amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Yesu ashimwe cyane. Jeho sindabagabira nkuko abisi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ngo amahoro yanje ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Imitima yanyu ntitinye, imitima yanyu ntihagarare. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu ni umwami w'amahoro. Umwana w'umuntu ntashobora kugira amahoro atari Yesu ayamuhaye. Umwana w'umuntu ntashobora kugira amahoro atari Yesu ayamugabiye. Aya mahoro nayo Yesu atanga, aboneka umuntu ayaronka igihe amwizeye, akamuha ubuzima bwiwe. Ubwami bw'Imana bukaza mu buzima bwawe. Amategeko ava mu isi taboneka mu buryo bw'imhemu, mu burongozi bwa mpemu yera, akaba ariyo akurongora. Aho niho ushobora kugira amahoro ya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu n'umwami, kandi n'umwami atandukanye n'abami tuzi bo ngaha mu isi. Murazi ko umwami wo ngaha mu isi ashobora kurara atagira amahoro, akarara adasinziriye, kubera hariho ibibazo mu gihugu, kubera hari ibibazo mu barongoye, kubera hari ibibazo bitandukanye
ahatandukanye akabura amahoro, akarara ata mahoro afise. Mwisi abami baho basha no kuryama batariye, bikanga kwajya, bikanga kwanywa, bakabura itiro. Vyarabaye apana rimwe apana kabiri, n'ubu biraba. Usomye ijambo ry'Imana, harabami vyanga ko basinzira, bakabura amahoro, kuko mwisi nta mahoro. Yamara uyu mwami Yesu, uyu mwami avuga ngo amahoro yanje ndayabasigaranye. Imana ishimwe cyane. Nta muntu n'umwe afise ububasha bwo kumwaka ayo mahoro. No mwijuru hari amahoro. Abamwizeye ubwami bwiwe bukaba buri muri bo, bagira amahoro kuko yayabasigaranye. Imana ishimwe cyane. Baba mu mahoro kuko yabasigaranye. Ikiro ni ikintu gikomeye kandi kidasanzwe abana b'Imana dukwiye kumenya. Dukwiye kuba mu buzima bw'amahoro kuko Yesu ni muzima. Imana ihabwe icubahiro. Hari ibintu bibuza abantu amahoro. Kimwe muri ivyo ni ingene abantu babaho ubuzima bw'ivyaha. Iyo umuntu amogoreye ivyaha, iyo umuntu amogoreye kuba mu vyaha no kugendera mu vyaha, naho uwo mubona ariko agendera mu modoka nziza, aba mu rupango rwiza, ari nyakubahwa abantu bose babonye bapfukama, uyo muntu arashobora kubura amahoro kandi mwe mubona kumengo aguwe neza. Icyaha ni kibi. Icyaha kirabuza umuntu amahoro. Zaburi 34:14, ayo majambo avuga ngo tandukana n'ibibi ukora ivyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Amahoro bisaba ko habi kiguzi nawe wenyene utanga, nuko utandukana n'ikibi ugakora ivyiza. Ikibi cyose ugenderamo, ikibi cyose ukora ubamo, naho uwo mubana atokimenya, naho uwo mubana atobimenya, naho mukorana batobimenya, ariko ikibi ubamo, ikibi ukora, ikibi kiri muri wewe kizokubuza amahoro naho wowe uryamye, kizokubuza amahoro naho abantu babona kumengo uri umuntu adasanzwe. Urashobora kugenda ata amahoro ufise kubera uri umunyakibi. Imana itubabarire cyane. Amen. Ndabibutse umusore w'umwami yitwa Amunoni. Amunoni yaronze asigara ku magufa, arabura amahoro kandi ajya spaghetti, ajya inyama, ajya amaheza, atora icakene cyo agendera ko agitora. Amunoni aronda, arasubira, inyama zose ziramuvako. Umugenzi wiwe yitwa Yonadabu, yari umwana wa se wabo, murumu wa Dawidi, ariko aramwitegereza avuga ati mwana w'umwami kuri kurashira umunywera, bimeze gute? Ni gute wewe kumengo nta mahoro ufise, umerewe nabi? Aramubwira ati nifuje Tamari mushiki wanje. Ukwifuza kuri mu mitima y'abantu, ivyaha birashobora gutuma umuntu naho yojya, naho yo kwisiga, naho yo kwambara ntabegwe. Kubera iki? Kubera hari ibintu wagize amabanga kandi ntushobora kubironkana amahoro naho uwo burinde. Imana itubabarire cyane. Imana itubabarire. Muka Potifari Bibiri ivuga ngo yari umugabo w'umunyacyubahiro, w'umusirikare akomeye mu gihugu, ubu twogeranya nkeka na generali. Ariko umugore wiwe yifuza Dawidi, agasore gatoya kakoropa mu nzu. Murabona ingene iyo icyaha kimaze kugira imizi mu mutima w'umuntu, yibagira n'icyari, yibagira n'icyaha. Umugore w'umuntu akomeye mu gihugu atinyitse, ateye ubwoba, atangura kwifuza umuntu akubura, umuntu ateka. Mbega ivyo nivyo amavyabaye.
byama byabaye. Umugore agendera mu modoka nziza afise umugabo mwiza w'umunyacyubahiro, ivyo ntibimubumbe kubera ivyaha byamaze kuba vyinshi muri we, akaja guhitana abafubuzi hajya. Naho hajya hari abantu muri ville uhahagaze utahazi, nawe uri umupastori bacamenya tugera umufubuzi. Naratangaye, hari umukozi w'Imana twigana hajya ku ishuri, yambwiye ati jewe narahagaze ari umuntu ndindiri, nzambona iprado irahagaze ngo tugende, ndarabu uyu muntu ntawenzi, tugende he? Yumvize ngo tugende he, hacamenya tuyusiwe nuwaje kuhagarara gusa. Ivyaha rero iyo bimaze kugira umuntu muja, ni bibazo, ni ngorane. Imana tubabarire cyane. Urabura amahoro ukibagira na rasio ufise, na rasio ujya ku munsi, ukabura amahoro kubera umuntu ubonye mwibarabara, ukabura amahoro kubera umuntu mukorana ku kazi ukara udasinziriye. Umugabo agashika mu rugo, umugore akabona araryamye, yamara umugabo yikanguye saa 5, umugore yikanguye saa 5, agasanga umugabo angana naona iko macho, kubera ko nta mahoro afise. Hari ibyagize amabanga. Saa 7 y'ijoro umugore yikangura, umugabo aracyakanura. Saa 9 y'ijoro umugore yikangura, umugabo aracyakanura. Ugasanga umugabo nta kisinzira, nta mahoro agifise, afise kubera ivyaha byuzuye umutima. Kuri kibi mu mutima wawe niho uzogira amahoro. Imana ihabwa icubahiro. Ni uzoryama usinzire, ni uzofungura bigutembe neza. Abagore nuko, abana nuko. Yamara nagonda babwire uko bigenda kose, biguma canke byoroha, biba uku canke bibuku, ijambo ndakuzaniye ndagusaba ngo ugire amahoro ko Yesu ni muzima. Imana ishimwe cyane. Hejuru y'ivyo bikunaniye, hejuru y'ivyo vyaha, hejuru y'ivyo bintu bigukikuje ugirira ubwoba, Yesu ni umwami, Yesu ni muzima, Yesu aguha intsinzi. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Birababaje abana b'Imana, abantu bakijijwe ugasanga nta mahoro ufise. Amahoro akwiye kuba muri twebwe. Filemoni 1:3, igitabo icete Paulo yandike Filemoni, ja mu Baheburayo hanyuma ucubona Filemoni, utarashikira Baheburayo hatangura Filemoni. Igice cya mbere umurongo wa 3 avuga ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo bibe muri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Ikibanza amahoro akwiye kubamwo, ikibanza amahoro akwiye kubamwo yari mu mutima w'umukristo. Imana ihabwa icubahiro. Ikibanza amahoro akwiye kubamwo ni mu mutima wanje. Ikibanza amahoro akwiye kubamwo ni mu mutima wawe. Yamara abakristo nibo usanga ata amahoro bafise. Nibo bamana kwiganyira, nibo bamana kwidodomba, nibo bamana kwihebura, nibo bamana maganya, nibo batagira ukwizera. Na Toma, Yesu yabwiye Toma ati zana ukuboko kwawe, kora mu biganza byanje no mu rubavu rwanje, ndi muzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nacu butizera, umuntu atizera nibishoboka kwagira amahoro. Umuntu ataramenya Yesu nibishoboka kwagira amahoro. Amahoro ikibanza abamwo ni mu mitima, ni mu mutima wabizera. Nico gituma isi na izo yarondera itazoyaronga. Isi na izo yarondera itazoyaronga. Irindiriye umwami w'amahoro igihe azobaje kuganza imyaka 1000, nawe si uwundi ni Yesu Kristo mwagazi w'intama w'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ari intambara Abisirayeli na Iran, n'izindi ntambara muzi zakurikiye imbere,
n'izindi zizoza ko mu isi intambara zo kwamaho. Abisirayeli usomye Yesaya 61 uvugishwa n'Imana Yesaya ababona nk'abantu bahagurutse ati haguruka mukayangane kuko umuco wawe ukurasiye. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu muco uzorasa ubwami bw'amahoro buje. Isirayeli n'Abisirayeli bongere kandi kuba abantu badasanzwe muri iyi si. Ngo Kristo umwagazi w'intama w'Imana azoganziriza i Yerusalemu. Imana ihabwa icyubahiro. Uramusi naho boyibomora bakayisambura hari umunsi izokubakwa. Haleluya. Haleluya. Hari umunsi izokubakwa. Hari amasezerano y'uko Isirayeli umuco wayo uzosubira kurasa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo bifuje bakarondera uhereye kera bayabemwo bari kumwe n'abera bari kumwe n'ishengero. Imana ihabwa icyubahiro. Isi rero amahoro nibikunda uretse ko abafise amahoro arabafise ubwami bwa Kristo mu buzima bwabo kuko nabwo nyene n'ubwami. Imana ihabwa icyubahiro. Tandukana n'ibibi rero, va mu bibi. Hari abana babugije amahoro abavyeyi, emwe abo bazotumara bazotwica hataragera. Hari abana iyi generation 2000 ni ngorane kuri yisi Imana yaremye. Nibo bagoba bashitse igihe cy'iherezo ngo bakangure Kristo aze kudutwara. Generation 2000 ni hatari, ni ngorane zamu. Ingo nyinshi abana barabuza abavyeyi amahoro kugezaho umuvyeyi yiyumvira ati mbegane none jewe uyu mwana ni daimoni. Kuko hari ibintu tutarabona n'amaso yamarusha kwibaza ati uyu muntu ubwo siwe. None nk'umwana w'umukobwa ubwira ataha saa 2 agataha saa 5 y'ijoro. Umuhungu ubwira ngo taha saa 3 agataha saa 6 y'ijoro. Uwo abavyeyi nitucugara. Hari abavyeyi batacugara. None wo kugara ngo bigende gute? Ubu abavyeyi barahindutse nibo babaye abana nibo bahindutse ababose. Ibi ndiko ndavuga sindi kurashikuza abavyeyi umaze kuvyara. Iyi generation dufise ni ngorane. Amahoro abavyeyi bariko barayabuzwa n'abana bavyara. Ariko kandi uko bigenda kose hariyo n'abana bazi Kristo, bamenye Kristo, baha amahoro abavyeyi. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwana w'umukobwa abwira ati taha isaha 12 uteke agashika isaha 11. Isaha 2 zikagera ivyo kujya biri ku meza. Umwami Yesu aguha umugisha. Haleluya. Haleluya. Imana y'umugisha abana mwese muriko murahama abavyeyi banyu amahoro. Mudashaka rero ko abavyeyi banyu duturagurika imitsi mudutwaye kwa muganga ataragera mutuha amahoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ega tubisabira ngaho kwa rutare nyene. Erega nanje ndiko ndisabira amahoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndiko ndisabira amahoro. Bakaba banyumvana nibama amahoro. Imyaka mfise bama amahoro nibereho neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ryari numvise umukobwa telefona murongozi ndamuza amahoro ataho nanje ndamuzi namuhanuwe ndaraba mastati yiwe ari mu mabwate ari hariya none wewe warakijijwe wewe ufite ingwara nyabaki ngo ndavuye muhira ngo barambuza amahoro
barakubuza amahoro cyangwa ni uyababuza. Umuntu utasa 5 y'ijoro saa 6 y'ijoro usimba portail, wewe ni wabuza amahoro cyangwa bakuza amahoro? Ahubwo genda baronka amahoro. Nivyo bibazo turimo uyu munsi. Ariko uko bigenda kose, naho byoba bimeze uko, abavyeyi tugira amahoro, Yesu ni muzima. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugira amahoro. Nagomba sabe umuntu ari ngaha ngo yoye kwibuza amahoro. Hariho n'abantu bibuza amahoro. Nta umuntu arashaka kwibuza amahoro bene data. Nivyo sivyo. Abagabo nkanje dufise ingorane. Umugabo ashaka gusanga igikombe kiri ahantu kitategezwa kuba, ukazubona akiyatangura kuvyimba avuye gusenga. Umugabo acavuga karibu sheri, karibu papa fulani, karibu, agacagwa amagara mu izina, karibu. Igikombe wari kugitora nawe ukagishiraho kigenewe, ariko uribujije amahoro, urayabuze, urumva izo ngorane. Abandi baribuza amahoro ngo umugore yatetse nabi, yashizemo umunyu mwinshi, ukibuza Lazaro kura. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Umunyu wasanze ari mwinshi, wewe wamaze gusenga Imana. Reka kwibuza amahoro. Abagabo, reka kwibuza amahoro. None kwa dateka umunyu mwinshi misi yose, none ivyo bintu bikuragira nibiki? Nguya gacavyimba, nta revire yagiyemo, nta niki, ugasanga umugabo amaze imisi 2 3 ngo yari bitagira mwumuye. Wibuza amahoro. Yesu yavuze ngo amahoro yanjye ndayabahaye, ndayabasigaranye. None ushaka ayo mahoro uzakene uzuyaronka he? Hari abagore bameze uko, agusavye ikamambizi 10,000 umugeni nayo ofisi, aho nyene amahoro aragiye. Shira amazi muri dushe, weka bwana mubebe babakomaye. Amahoro ahora guha ibisumbi kamba 2, ahora guha ibisumbi byo musavye, birabuze uno munsi amahoro arabuze. Hari ingo nyinshi n'uyu munsi ari muzungu waine, umugabo umutwe uri hari unde kora hari amahoro. Na mu rusengero ntibasiba ntibacegwa, n'ubu bazananye mu modoka imwe bazananye, ariko nta mahoro hari. Wababaza ayo mahoro muyabujijwe niki? Uyabujijwe niki ayo mahoro? Nta kintu na kimwe gihari. Nasaza abana taraboza, nasaza igitanda kidashashe. Jewe nsaza kidashashe ndagisasa neza gusumuka hora gisasa. Murazoshaka mu mubaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Jewe nigacika amahoro yanje abure ngo saza igitagira shashe, sanze cyumba kidakorofye. Yo ndabikora neza cyangwa gasheri nakoze. Bwana Yesu asifiwe sana. Tubanye imyaka 25, hanyuma no musa amahoro yanje atangure kuvaho kubera ivyo. Hari gihe acegwa ku kazi akanerefona kwereki wewe utamvyuye sheri, wewe fa wende genda, ibisigaye genda ndimenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amahoro yawe akwiye kugwira, amahoro yawe akwiye kugumaho uko Yesu yayaduhaye. Amen. Abayirivye mukiza bukebuke. Ngomba mpamagare umuntu atarizera umwami Yesu. Umuntu atarizera umwami Yesu, umunyavyaha, nta mahoro uzopfugize mu gihe uganzwa na Satani n'abatayimoni. Mu gihe urara mu kabare ukirigwayo, mu gihe uri gisuma, mu gihe uri umusambanyi, mu gihe uri inkozi y'ikibi,
mu gihe udafise Yesu mu buzima bwawe atanga amahoro, umenye ko nta mahoro uzopfugize. Nibigukikuje nta mahoro bizopfa bigize, nabawe nibazogira amahoro kandi utayabahaye. Izere Yesu, ubuzima bwawe Yesu niwe atanga amahoro y'ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Hari abandi mubuza abandi amahoro, mutagomba ko abandi baba mu mahoro, ubuzima bwanyu ari bw'akajagari gusa. Nigihe cyiza cyo kubwira Imana ati Imana ndakeneye nanjye mbe utanga amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Hari abandi mutagira amahoro kubera ivyaha mugenderamo kandi mwarize umwami Yesu. Mwarizeye muri abana b'Imana, mwarakishijwe, ariko nta mahoro mwigera mugira mu buzima bwanyu kubera muri mwebwe hari icyo mwagize amabanga. Ikibanza amahoro akwiye kubamwo ni mu mutima wawe. Yamara ugendana ubwoba, bava baza kumfata, bava baza kumfata. Hari ibyo nononye ku kazi, hariho twasambanye, hariho nivye, hariho navuze, hariho nabeshe. Ugasanga umuntu agenda agangabuka, wagize umuramutse ubwo nibaje kumfata. Nta mahoro agira kubera ubuzima bwiwe ari bubi. N'ubunyana bafise ibintu biriko birakwagiriza, uvuga ati abantu bo bimenya no bafashwe, ugendana ubwoba, ugenda ugangabuka. Haguruka, hari Yesu atanga amahoro, wihane ivyo vyaha mu izina rya Yesu. Abibuza amahoro Yesu yayabahaye, ugasanga uguma uri mu tuntu. Harabibuza amahoro kubera ko uko bagomba ko baba siko baba, yahomvye. Hari umuhungu yamuhevye, ashitse muhira ugasanga nasuye kuvuga, none aguhevye ataragutwara. Shima Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Abayivye mu ndindire gato, ara telefonye abagenzi bose afise muri telefone, aramhevye, aramhemukiye. Uyo kwa guhemukiye hakibona. Shima Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka kwibuza amahoro. Yesu afise abahungu injojo. Haleluya. Hari gihe akwimye, hari gihe uyo yari kuba rugisuma aramukwimye. Unakosa amani, unamukunda, numubogare, ni muremure, ni mugufi, arirabura, namukunda, ni muto, ni guyanje. Guyako yakukosha amani, fukuza. Kama naguheba potelea mbali. Ariko kugumana amahoro ko Yesu arabafise benshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari n'abahungu babuza amahoro, ata amahoro bafise no munsi ngo nakayarampevye. Uwareheje ntiyemera, asigaye yita kwibirake ngo mbega washa nigenzi kuvuga canke sinzi kuvuga. Ubu hari abari ko barondera abo batuma ngo rajya kumvugisha ugenda mukunda, bamwanse akabura amahoro. Reka kubura amahoro, uyu wawe ntaraza, burya aracari hariya mu gikoni, Mungu anamutengeneza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Gumana amahoro. Ujye yaguhevye sigwawe, hariho gwawe agomba kuza. Imana ihabwe icyubahiro. Gumana amahoro. Bijya utararonka sigwawe, hari ivyo Yesu ariko arategura. Haleluya. Haleluya. Abafise imitwaro n'ibibazo, muhagaritse umutima kugezaho mutagisinzira. Mana, jewe n'umwanya wo gusenga ngo amahoro Kristo atanga arenge ivyo vyose usaba, abanze yime mu buzima bwawe. Haleluya. Utarizera Yesu uve hasi. Hari ibibazo bigukikuje, bikubujije amahoro, uve hasi. Ufise umutwaro ugomba gusengera ukubuje amahoro. Yesu yavuze ngo amahoro yanje ndayabahaye. Na amahoro yiwe nta muntu ashaka kuyatwaka. Ikiyatwaka ni ivyaha gusa. Ariko n'umunyavyaha ari ngaha, ariko agenda kundi ahaguruke, ayo mahoro ayasubirane mu izina rya Yesu. Umuntu yumva ari cyagomba gusengera
ave mu kibanza cyiwe ahaguruke. Abayirivye bashaka kuturimbisha indirimbo y'124 nimba bayizi. 124 wenyine afite cyagomba gusengera abuza amahoro muri mwese ariko kigobe gaye tuzova tubura no gutumwa tusigura tuvuga ninda gomba gusenga hari ikintu kimubujije amahoro, hari intambara mbere arimwo zimubujije amahoro z'ivyaha. Ndabivuge gutyo, utarizera umwami Yesu ingo uvise intambara urimwo z'ivyaha urabuza amahoro, ni Yesu yatanga ingo wihane ni uzoronka amahoro. Hari bigukikuje biguteye ubwoba bigwagaritse umutima uvuga ati aha aje karabaye byarakuyeho amahoro yawe, ugomba kwimana gutabara ibiguhe ibikurose. Haguruka uze dusenge. Hallelujah. Kandi hariki nuyanyigishije nuko ntakwiye kwiganyira nimpore. Urashobora kuririmba no muri gati nimpore ukaba uvara amahoro ushima Imana. Nimpore